duhejeje kugira inama y'umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana ku munsi ibijanye no kurwanya ikiza coronavirus mu gihugu cacu. Twabonye yuko ibikorwa biriko birakogwa nkuko twavyumvikanye. Icambere nuko turavye hagati mu gihugu iyi ngwara iriko iragabanuka, kuko hari intara nyinshi mu misi yaheze twabona yuko harimwo abandura benshi, ariko ubu tubona yuko abari ku muti mu gihugu cose muri indwi iheze bashika 192, hanyuma abanduye turabona yuko 95 barenga bakira. Ariko ico tugize imisi tubona nuko na cane cane mu bantu bize abo twita abanyabirato hariho abagenda kwipimisha batevye, bigatuma bisaba inguvu nyinshi n'uburyo bukomeye kugira ngo bakire. Turatera kamo rero abene gihugu kugira babandanye bikingira bakurikiza irya ngendo nziza yo gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabune, kandi bakongera bakirinda kuramukanya bahana iminwe canke bagwana mu nda. Uwufise ibimenyetso na cane cane inkorora, ubushuhe, akihutira kuja kwipimisha kw'ivuriro rimwegereye. Aha twamenyesha yuko mu gihugu cose dukoresheje burya buhinga bwihuta test rapide, abantu bashobora kwipimisha mu gihugu hagati. Aho i Bujumbura naho murazi yuko urya mugambi watangujwe na nyecubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yitiriwe ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus ubandanya. Ariko muragize imisi mubona hari imvura nyinshi, twumvikanye mu mugwi dushimira na leta yuko yaduhaye hajya kwi hoteli Bonakeye, kubera yuko amahema site yo kuri ETS no mu Kanyosha yaragurutse. Ubu rero twasaba abene gihugu yuko bobandanya bitura amavuriro ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura, kuri Bujumbura y'uburere mu Kamenge hamwe no mu Ruziba, eka mbere no kuri hôpital militaire kuri Rwakarede. Aho hose barabapima, mugabo twashimye yuko twoshiraho ikigo kimwe aha mu gisagara gisahiriza kugira ngo abikeswe ko irya ngwara bagiye kwipimisha ntibabe benshi ku mavuriro mu gisagara. Nico gituma guhera ejo ntihenze n'uno munsi mbere hajya bahora baja kuri ETS Kamenge canke hariya ku kibuga cyo kwa Sebatutsi bashobora kuja mu mavuriro bakipimisha. Abatabishoboye guhera saa 2 gushika saa 7 bazokwakirwa hajya mu kigo c'ihoteli Bonakeye mu Bwiza. Hanyuma abasanzwe bari muri quarantaine mu mahoteli bahora basanzwe baja kuri hoteli Meridie, ubu naho nyene bazoja kuri hoteli Bonakeye kuva isaha 8 z'umuhingamo gushika isaha 11. Muri make rero turashima ingene dukorana neza n'abajeje intwaro umutekano, eka dushimira n'abaganga kuko turabona yuko bita ku rutare kandi bakora neza bishimishije. Tukabandanya rero duhimiza bene gihugu kugira ngo dufatanye urugamba. Turabona neza yuko abava hanze harimwo abo tubona ko baza bafise irya ngwara naho bafise amasertifika yerekana ko batagwaye. Nobaha akarorero, turamaze kubona yuko nk'ubu hamaze gushika bashika 113 muri amezi 3 baza n'indege. Mugabo ivyo ntibiduca inkokora, tubana dukorana mu mugwi kugira ngo tubandanye tugwanya iyo ngwara hagati mu gihugu, twongera turaba ku mbibe abinjira yuko batazana iyo ngwara ngo banduza abandi.